ndafise akanyamuneza ko kubona uno munsi ndi kumwe namwe twigina ivyiza nk'ibi bikozwe n'abarundi. N'akanyamuneza ku bavyeyi bafise ibibondo vyimirije kuja mu mashure kuko barafise aho bazoja. Ni n'akanyamuneza ku barundi bose kuko iyi ni intambwe Uburundi bwose bugize. Uburundi bwaraciye mu bibazo, ivyo bibazo vyatumye twese twamaturiko turidodomba yuko indero mu mashure, inyigisho mu mashure zagiye zirasubira inyuma. Tubitegere imyaka 10 guhera inyigisho mu mashure zisa n'izapfuye ntivyari kureka kugira ingaruka. Ariko rero ko ubu twavuye muri ivyo bihe harageze yuko uruhombo twagize natwe dushobora kurusubiriza ivyiza. Turi mu ntango yo kugarukira inyigisho mu mashure kandi turavye ingene abarundi bariko barubaka amashure biraboneka yuko iryo shaka ririko riraza kandi bizogenda neza. Ni muri iyo ntumbero nagomba gushimira uwo muryango Fondation Umugiraneza kubona nawo wabayemwo mu mashirahamwe ariko arubaka amashure kugira ngo dukomeze indero y'abana. Turabakengurukiye cyane kandi tubakeza. Rero turakengurukiye abariko baragira imigambi bubaka amashure meza. Iyo umwana yiga mu ishuri ryiza burya no mu mutwe aca hinduka. Murabizi yuko mu mbona kazoza y'igihugu giteye imbere turakeneye ko twaba dufise amashure meza kugira ngo abana baronke ubumenyi bw'akanovera. Muri politike y'igihugu twaravuze yuko kugira Uburundi buze bushike ku ntambwe iboneka twosohora abana b'abahinga. Kugira usohora umwana w'umuhinga afise ubumenyi bukwiye n'ubuhinga nuko bihera hasi.